Bene data bakundwa n'Imana aho muherereye hose ku mpande zine z'isi, amahoro y'Imana ganze mu mitima yacu twese. Mwene so Jeannette, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, muri izi tariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024, nongeye guhabwa imburi. None rero imbere y'uko ndabashikiriza iyo mburi, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Ezekiyeli ibice ni 33. Turaza guhera ku murongo wa mbere, kumbure tugeze ku murongo wa 20. Amajambo menshi, ariko kandi aya majambo ndayifashisha kugira ngo ashigikire imburi nahawe. None rero imbere y'uko ndabashikiriza, imbere y'uko dusomera ijambo, reka tubanze dusenge Imana yo mu ijuru kugira ngo Imana ibane natwe. Aho uherereye hose nshuti mukundwa, ca bugufi dusenge Imana kugira ngo tubone gukora ibyo byose duhejeje kudondagura. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndaciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe Mana. Ndagushimiye, ndagucengurukiye cyane. Ndagushimiye kuri Imana ugira neza. Ndagushimiye Mwami Imana imbabazi nyinshi watugwijeho. Ndagushimiye ubuntu bugerekeranye n'ubundi watugiriye. Uri Imana ugira neza, uri Imana uhambaye, kandi uri Imana ukiza. Uri Imana wamye, uri Imana uhereye kuva kera, no kuri uyu munsi uracari Imana. Uri Imana uhereye mu itangiriro ukageza mu vyahishuriwe. Uri Imana, uri Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Niwe Mana wenyene, nta yindi Mana yigeze ibaho, nta yindi Mana yigeze kuboneka. Mwami Imana, nta niyizoza. Urera kandi uragororotse Mana, ndagushimiye. Ciye bugufi ndagushima. Ngushimiye kubw'uyu munsi, ngushimiye kubw'aka kanya wemeye ko twinjiramo. Ndagushimiye muri byinshi Mwami Imana watugiriye uyu munsi. Uri Imana udahinduka. Data, uko ari urejo na n'uyu munsi ni kuri. Uri Imana, uri igitare gikomeye, igitare kitanyiganyiga. None Mwami Imana yacu, nkuzamuriye amashimwe n'icubahiro. Warakoze Data, warakoze kuduha umwana wawe Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba kubw'ibyaha byacu. None Mwami Imana yacu, nico gituma na n'uyu munsi utwitayeho, nico gituma na n'uyu munsi uzindurwa no kugira ngo utuburire, kugira ngo ntihaze hagire n'umwe yozopfa rubi, kuko wamaze kuduha umucunguzi adupfira ku musaraba kugira ngo ubugingo bwacu burokoke. Mana, turagushimiye. Mana, nuhabwe icubahiro. Mana, nushigwe hejuru. Gigwa mukuru. Uri Imana, uri Imana nkuru, uri Imana uhambaye. Turagwaye kaze na karibu rero, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya. Senze nizeye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Reka rero dusome ya majambo yo muri Ezekiyeli igice ca 33. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 22. Nosaba umuntu wese afunguye iyo audio, bene data ntimurambirwe, amajambo ni menshi tugiye gusoma, ariko nagira ndabasabe mugire umwete n'ishaka mwumvirize iyo audio kuva itanguye kugeza irangiye. Nibyo byiza, kumbure ibyo gufasha hari aho biza kuba biri mu mpera, biri mu majambo ya nyuma. Nico gituma rero ari byiza kumviriza audio ukatangurana nayo ukarinda uheza. Umutwe rero w'iri jambo uravuga ngo uvugishwa n'Imana uko akwiye kuba imburi. Ijambo ry'Uhoraho ryanje ko riti, mwana w'umuntu, uvugane n'abo ubwoko bwanyu, ubabwire uti, ninaterera igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakirobanurira umuntu muri bo, bakamushiraho kubabera inderetsi, uyo yobona inkota ije
iteye igihugu, ikavuza inzamba ngo aburire abantu. Uwo kumva ijwi ry'inzamba wese agakina ku mburi, inkota ikaza ikamugahura, amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe ubwiwe. Yumvise ijwi ry'inzamba ariko yakinye ku mburi, amaraso yiwe azoba kuri we. Ariko iyaba yarumvise imburi, yokijije amagara yiwe. Ariko iyo nderetsi niyabona inkota ije, ntivuze inzamba abantu ngo baburirwe, inkota ikaza ikagira uwo igahura muri bo, uwazoba agahuriwe mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyarondera kuri iyo nderetsi. Niko nawe mwana w'umuntu, nagushiriyeho kuba imburi ya Isirayeli. Niko nawe mwana w'umuntu, nagushiriyeho kuba imburi ya Isirayeli. Niko nawe mwana w'umuntu, nagushiriyeho kubera ab'inzu ya Isirayeli inderetsi. Nuko mwumve ijambo riva mu kanwa kanje, ubashikirize imburi. Ninabarira umunyabyaha, atewe wa munyabyaha, ntuzobura gupfa. Nawe ntugire ico uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu ngeso ziwe. Uwo munyabyaha azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe ni wewe nzoyaronderako. Yamara niwaburira umunyabyaha ivy'ingeso ziwe ngo ahindukire azivemwo, nawe ntahindukire ngo azivemwo, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubarire ab'inzu ya Isirayeli uti musigaye muvuga muti ibicumuro vyacu n'ibyaha vyacu biri ku mitwe yacu, kandi duhondobereye muri vyo. None twoshobora dute kubaho? Ubabwire uti ndahiye ukubaho kwanje niko umwami uhoraho agize, simpimbarwa nuko umunyabyaha apfa, atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa, yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Nuko rero mwana w'umuntu, barira ab'ubwoko bwanyu utubugororotsi bw'umugororotsi ntibuzomukiza ku munsi w'ibicumuro vyiwe, n'ibyaha by'umunyabyaha ntibizomwicisha ku munsi azohindukira akava mu vyaha vyiwe. Yamara umugororotsi ntazoshobora kubeshwaho nabwo ku munsi azocumurako.
ninabwira umugororotsi ko azobaho akishimira ubugororotsi bwiwe maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'umugororotsi bwiwe, nta na kimwe kizokwibukwa, ariko ibigabitanyo vyiwe yakoze nibyo azopfiramwo. Ndasubiramo iri jambo: ninabwira umugororotsi ko azobaho akishimira ubugororotsi bwiwe maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'ubugororotsi byiwe, nta na kimwe kizokwibukwa, ariko ibigabitanyo vyiwe yakoze nivyo azopfiramwo. Reka mbasubiriremwo mwaka karongo: ninabwira umugororotsi ngo azobaho akishimira ubugororotsi bwiwe maze agakora ibyo kugabitanya mu bikorwa by'ubugororotsi bwiwe, nta na kimwe kizokwibukwa, ariko ibigabitanyo vyiwe yakoze nivyo azopfiramwo. Ikindi kandi, ninabwira umunyavyaha ntuzobura gupfa, ariko agahindukira akava mu vyaha vyiwe agakora ibitunganye n'ibikwiye, uwo munyavyaha agasubiza ingwati nyeneyo, akagarukana ibyo yambuye, akagendera mu byagezwe bihesha ubugingo, ntagire ibyo kugabitanya akora, n'ukuri azobaho ntazopfa. Mu byaha byiwe byose yakoze, nta na kimwe kizokwibukwa kuri we, kuko asigaye akora ibitunganye n'ibikwiye, ntazobura kubaho. Yamara ab'ubwoko bwanyu baravuga ngo inzira y'Umwami Imana ntiroranye. Erega bo nibo inzira zabo zitaroranye. Umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya, azopfa aribyo azize. Kandi umunyabyaha niyahindukira akava mu byaha byiwe agakora ibitunganye n'ibikwiye, azobeshwaho navyo. Yamara muravuga muti inzira z'Umwami Imana ntiziroranye. Yemwe ab'inzu ya Isirayeli, ngira mbacire urubanza umuntu wese nk'uko inzira ziwe zimeze. Amena. Inshuti bakundwa bene data, ngira ngo iri jambo muraryumvise. Umugororotsi, uwitwa ko ari umugororotsi abe maso, kuko umugororotsi azokwibesha agakatira mu bigabitanyo, kubera ko akishimira ubugororotsi bwiwe ngo Imana iranshima, ngo Imana iranshingira intahe, akaba afise ibihamya vyerekana ko Imana imushima, Imana imushingira intahe, akaca yibwira yihesha amahoro mu mutima ngo ntaco nzobaho, ubugingo ndabufise mu ntoki. Ijambo ry'Imana rirumvikanye neza, sininda kubisubiramo, nta bintu ndi busiguremo. Ufise ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Hanyuma nshuti bakundwa, kuri uyu munsi wa gatandatu, itariki 6 ukwezi kw'indwi, umwaka wa 2024,
nahawe imburi ngo ndayishikirize abamama n'abakobwa canke se abadame n'abigeme nibo nahawe iyo mburi ngo abaribo ndayishikirize. Iyi mburi rero ni imburi y'umuntu wese w'umudame canke umwigeme zina gitsina kobwa, umudame canke umwigeme, ni imburi y'aba bantu. Ni imburi ivuga ivyo kuja mu makoraniro batatwikiriye ibitambara ku mutwe. Inshuti bakundwa, nk'uko twabibwiwe kandi nk'uko tukomeza kubibwirwa n'ibindi byinshi mpwemu akomeza ahishurira itorero kugira ngo tube maso. Twabwiwe kwezwa, tubwirwa kwihana no kwezwa, duhore twiteguye. Kristo yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Rero inshuti bene data, iyi mburi ni y'abakobwa ni y'abamama, abadame n'abakobwa, ivuga ibyo kutitwikira mu mutwe. Imana ngo ibabona nk'uko muri gusa, nk'uko umuntu yo kwiyambura impuzu zose agahagarara ari gusa mu iteraniro ry'abantu. Namwe mwibaza ico kintu, iyo umukobwa canke umudame yinjiye mu ikanisa yashokoje umushatsi, ni wowe wenyene ubwawe wibona yuko umushatsi wabere wabusokoje, ariko amaso y'Imana ukorera akubona ko uri umuntu uri gusa, uramenya, ugenda amenya. Kandi ngo umutima w'Imana ntigera ubyishimira na gato. Nagize gutya nsinziriye, hari mu masaa 8 y'ijoro, nsinziriye nagiye kubona ninjira mu kizu kinini cyane. Ninjiye muri ico kizu nsanga y'abantu benshi, abadame n'abigeme n'abagabo n'abahungu, mbese ingeri zose zari ziri aho hari muri ico kizu kinini cyane. Indani muri ico kizu kuko cyari cyagutse gose, harimo mw'icumba cubatswe nyene kiri indani nyene muri ico kizu, harimo mw'icumba gikozwe nka kujya butike yubakwa. Murayibona butike, umuntu ari indani muri butike arabona uri hanze mu gihe yuguruye kariya kadirisha, muca mukabona rya dirisha bugurura, ugasanga abakiriya bavugana n'uri muri butike bahagaze hanze ariko bavuganira he mwajya dirisha rinini. Niko ico cumba cyari cyubatswe cometswe kuri iyo nyubakwa nini cyane. Rero jewe nagiye kubona mpagaze rero iruhande y'iyo gurupe y'abantu benshi bari bakoranye muri ico kizu, nababonye bariko barasenga. Nabonye abo bantu bariko barasenga cyane, baciye bugufi gose, mbese barambaraye no hasi mu gusenga. Rero imbere yabo kwa kundi murabona ukuntu urusengero ruba rwubatse, murabona hariya kuri alutare yaho hantu nabonye zari ingazi wamenga ijuru ryugurutse, hari ukuntu wamenga zari ingazi zavuye mu ijuru zirururuka zihagarara uvuye hasi nko ku metero 10 uvuye hasi hejuru. Zari ingazi zari hejuru, hari ahantu hubatswe nka alutare ariko hari hejuru. Abana b'abantu nabo bari hasi, barambaraye hasi bari gusenga cyane, basenze cyane. Nanje nahagaritswe aho hafi yabo, iruhande yabo, nitegereza ibiri gukorerwa aho hantu. None rero nariko navyitegereza, hakaba undi mudame yarahagaze hirya yabo kandi. None rero nagize gutya
basenze kuva kera, basenze pe, basenze cyane, abenshi barafashwa, abenshi baruzuzwa, barasenga cyane, kuko nabona umenga iriya ngazi, kuko nabona yavuye mu ijuru ryari ryugurutse, ryamanutse, za ngazi zamanutse zigera ku metero 10, ku bw'abo bantu bari gusenga Imana, barambaraye imbere y'iyo ntuze, y'iyo arutari. Basenze rero haciye umwanya muremure cyane, basenga cyane, bavamo baraheza gusenga, n'indirimbo zaririmbwe bararirimba, barahimbaza, hama baraheza. Barangije, muri ka kadirisha hahandi hubatse nka butike, nabonye hahagazeho umuntu w'umugabo, yari umugabo w'umwirabure w'umunyafurika, yari yambaye kositime zisa n'ubururu. Uyo mugabo mbona imbere yiwe hari hahagaze amamikorofone, yari kavugira muri mikoro, yavuga kwa kundi iyo uri kuravuga ikintu cy'ukuri, ikintu wabonye, ikintu uzi, ikintu ufitiye ubuhamya neza, ibihamya wiboneye cyangwa ibyo wumvise atari ibyo wabwiwe. Niko yavuga, ariko aravuga, akavugana inkomezi, apfumbase ibitusi, akavuga, ashyira ukuboko hejuru, atangaza, yari karatangaza ibintu by'amatangazo menshi. Mvuye muri izo nzozi ntabyo nashoboye kwibuka, ariko harimo kimwe nibutsemo mu byo yagiye atangaza. Yatangariza isi yose, yavuga ngo ndatangariza isi yose, ngo ndababwira ukuri, ngo igihe umugeni yavuye mu isi, hamwe ata muntu azoba agisigaye ku isi ategereje kuja mu ijuru, ngo hamwe byose bizoba byarangiye, ngo abazoba bagiriwe ubuntu, bakaba barahawe ubugingo, bakazamurwa mu ijuru, abo bantu ngo bazonezeranwa na Kristo, ngo bamare iminsi 40, ngo bamare iminsi 40, Kristo yabakoreye iki? Ngo umunsi mukuru, ngo hari umunsi mukuru uzokogwa, ngo Kristo anezerwe nabo, bamara iminsi 40 bamanje kunezerwa kuri uwo munsi mukuru, bariko bariginana, bariko bararyoherwa. Hanyuma kuri iki kintu cy'iminsi 40, ndababwira ibyo numvise n'amatwi yanjye, ntihagire untera amabuye, ntihagire nunyibaza, ndiko mvuga ibyo numvise, si ibyanje. Ushobora kuvuga ngo avuze ngo ngo hazoba umunsi mukuru, ngo bawumaremo iminsi ngo 40, kandi urashobora kumbwira ngo kandi Bibiliya itubwira ko ngo ari imyaka igihumbi, ngo ari imyaka igihumbi ariyo Bibiliya itubwira. Okay, Bibiliya nyamba ivuga iyo myaka igihumbi, ariko jeho numvise iminsi 40, umunsi mukuru uzokogwa, ngo abantu bakanezerwa na Kristo iminsi 40. Hanyuma ibyo nitwona bitinda ko, kuko hari ijambo ry'Imana rinatubwira ko imbere y'Imana umunsi umwe ugeranwa n'intuzenya n'imyaka. Umunsi umwe ugeranwa n'iki? N'imyaka igihumbi. N'imyaka igihumbi igeranwa n'umunsi umwe. Oya, ngo umunsi umwe ugeranwa n'iminsi igihumbi, n'iminsi igihumbi igeranwa n'umunsi umwe. Ndibaza nuko nabivuze, n'abandi bivuze nabi, mwihangane. Ubwo nuko nimwaba mubizi uko babivuga bitumbereye neza, nuko kabisa nuko nyene Imana ibahezagire. Rero jewe nuko numvise uriya mugabo yari yambaye kositime zisa n'ubururu, yari karasemerera, yavuga ngo ndabwira ngo bari muri Amerika, ndabwira bari mu bihugu hirya no hino bitandukanye, ngo ndabwira bari muri Australia, ngo ndabwira Afrika, ngo ndabwira abo ku mpande zine z'isi. Niko yasemera avuga ngo ndababwira ukuri ko igihe umugeni yazamuwe, ngo dore ko ngo umugeni ngagiye kuzamurwa vuba byihuta, ngo rero igihe ngo umugeni yagiye ngo yadugijwe mu ijuru,
ngo rero hamwe ata muntu n'umwe azoba agisigaye ku isi ategereje kugira kuzogenda mu ijuru, ngo hamwe byose bizoba byarangiye, hamwe ibintu byose bizoba byarangiye, ngo hari umunsi mukuru umwami Yesu ngo azokora akanezeranwa n'umugeni wiwe, bakamara ngo iminsi 40 banezerwa, ngo anezeranwa n'umugeni wiwe. Nuko nabyumvise ndabyumva kuri ujya mugabo w'impuzu z'ubururu. Rero yabivuze cyane, arabivuga cyane, hanyuma ariko mu kanya hejeje kubivuga nagiye mbona hahandi nyene muri ca cyumba kimeze nka butike, nagiye mbona bagarukanye foto yiwe bayihagarikaho, bayandika ko ngo RIP. Nca ndakanguka mu mutima ati wa mugabo ahejeje gutangaza ibintu byose yamaze gusezera isi, mana yanyongwa aka kanya. Nuko navyumviriye rero ivyo bikugwaho bene data, ivyo bikugwaho. Bimaze gukugwaho naciye mbona ishengero ryari rikoraniye imbere y'Imana, babandi nababwira nasanga bari gusenga barambaraye hasi, bavyutse. Bamaze kuvyuka hama urazi iyo muheje gusenga muravuga, mbona batanguye kuganira. Abadame bamwe bavugana ngo bapanga ko ngo mu ndwiza ngo tuze dufatemo umunsi ngo tugende ngo gutangira ngo ibimazi ngo uhoraho, ngo oya suka ijambo yarivuze ngo mu ndwiza tuze dutora umunsi tugende gushengerera, yakoresheje ijambo gushengerera uhoraho. Hari abakobwa bari bajyamye barambaraye imbere yanje mu gusenga, nabo bahagurutse bampagarara imbere. Hanyuma inza mbona umukobwa umwe muri abakobwa, bari abakobwa babiri bahagurutse, bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 18, hagati ya 15 na 18. Umukobwa umwe acabwira mugenzi we, nabonye abwira mugenzi we ngo wumvise ko abandi bari gupanga ngo ko mu ndwiza bazofata umunsi bakaja gushengerera uhoraho. Nawe aramwishura tego navyumvise. Wawo ndarabwira mugenzi ngo none natwe ngo dupange ngo mu ndwiza ngo tuze tugende gushengerera uhoraho kumwe n'abandi. Babipanga uko nyene. Hanyuma niho naciye ndababaza ati noshobora kubabaza ikibazo. Barambwira ngo yego, ngo baza. Ndababaza ati mbese gushengerera uhoraho, iyo muvuze gushengerera uhoraho muba muvuze ngo iki? Iryo jambo risigungwa ngo iki? Ndababwira ati gusa ati hari ukuntu ndabizi, ati iyo nsomye mu gitabo ca Yobu, ati narasomyeyo mbona handitswe ngo abana b'Imana bari bashengereye uhoraho na Satani ashengerana nabo. Ati ijambo ryo gushengerera narisomye mu gitabo ca Yobu, igihe abana ba Yobu bagirana, igihe Yobu yageragezwa akabura abana biwe bose n'imitungo yiwe yose. Ati rero abantu niho nsoma iryo jambo ngo abana b'Imana bari bashengereye uhoraho na Satani ashengerana nabo. Candababaza, candababwira ati jewe rero mu by'ukuri numva ukuntu ndabitahura, ntahura iryo jambo, numva ndaritahura uko nyene ko bari bagiye gusenga Imana. Barambwira ngo nuko nguritahura tego nuko ndaritahura. Ngo twebwe rero ngo tuzogenda gushengerera uhoraho, ngo ariko ngo ntabwo ari uko ngo ntabwo ari uko ngo risigura ngo yego ngo nuguja gusenga Imana, ngo ariko ngo hariho ibindi bigeretse kuri iryo jambo uvuze. Niho nacamvuga ati none rero ivyo bintu nivyo nagomba kumenya ntahure. Rero nababwiye hajya hejuru ko hari ingazi wamenga hariyo uwicayeyo. Hama nagiye numva ijwi rimbwira ngo ugushengerera uhoraho, ijambo bita gushengerera uhoraho ngo nivyo kuri nugusenga, kuja gusenga, ngo ariko nugusenga gufatanije nugutanga iki
ngo nugushikanira Imana, ngo gusenga gufatanije nugushikanira Imana. Nuko numvise mbwirwa ugusenga gufatanije nugushikanira Imana. Hanyuma ndabwirwa ngo abakera abami bari mu gisata cy'iyobokamana, abami ba kera ngo bari ba Dawidi, ba Mose bose, ngo n'abandi abari bakozi b'Imana bose, ba Samweli n'abandi bariya, ngo iyo musomye Bibiliya muri ibyo bitabo by'abami, ngo harabereka ukuntu bagenda gushengerera Uhoraho, ukuntu bagenda gutangira ibimazi Uhoraho. Ngo ni kujya rero gushengerera ngo Uhoraho ni ukwitegura, umuntu akagenda imbere y'Uhoraho yiteguye, akagenda ameze neza, kandi agatwara ibyo gushikanira Uhoraho. Kera ngo kubera hari ibyo gutanga ibimazi, batwara amapfizi bajya gushikanira iki, gutangira iki Uhoraho, baje gutangira ngo Uhoraho, bagiye gushengerera Uhoraho batwaye ibyo bagiye gutangira Uhoraho. Muri ibi bihe rero, muri iki gihe murimwo, ngo ni ukwitegura neza, mukapanga umunsi wo kuzogenda gushengerera Uhoraho mujanye iki, mujanye ibyo gushikanira Uhoraho. Nuko nabibwiwe. Hanyuma inca ndavuga ati yoti ndabitahuye, ati murakoze, ati ubu ndabitahuye yuko gushengerera Uhoraho atari ukugenda gusenga konyine. Turumva n'umunsi utegurwa, ndumva ari umunsi utegurwa wihariye, umunsi utegurwa wihariye, atari ushobora kuba buri munsi. Ndabwirwa ngo n'umunsi nyine utegurwa, ugategurwa, abantu bakawitegurira, ishengero rikawitegurira, bakazongera gushengerera Uhoraho, kandi hagatangirwa Uhoraho agashikanirwa amaturo. Nuko rero mpejeje kuvyumva neza ivyo, mpeje kubishura ati ndabitahuye. Ba bakobwa bari ngaho imbere yanje, murabibuka ko nabavuzeho, naciye numbona umukobwa umwe muri babandi yaciye abwira uwa mugore, hariho umudame nababwiye yarahagaze ku rundi ruhande, baciye bamubwira ujya mudame. Uwo mukobwa yabwiye uriya mudame ngo ngewe ngo nari nipfuza ngo yuko wewe ngo twozojana gushengerera Uhoraho, ngo rero nimba ngo wo kwemera ngo kanyemerera, ngo woza ngo tukazokwitegurira hamwe, ngo jewe nawe ngo nyine ngo uko turi batatu ngo tugende twitegurire hamwe, kugira ngo tugende ngo tuze ngo umunsi wo gushengerera Uhoraho uzugere twariteguye. Ngo rero ngo jewe ngo muri aba bantu bose ngo ncaguyemo wewe, kari wowe twozojana gushengerera Uhoraho, kuko ngo aba bantu bose siko bazogenda, hazogenda babikunze. Ngo jewe rero ndi mu bantu babishatse, rero ngo nagusaba uzojane nanje. Urumva uwo mukobwa muri ba bakobwa bari bahagaze imbere yanje, basabye wa mudame yari hirya yabo, bamusaba ko yozobafasha kwitegura, kugira ngo umunsi wo gushengerera Uhoraho niwagera uzugere bariteguye neza, baze banajane. Rero uriya mudame nabona yifunze igitambara, yarateze igitambara mu mutwe, ariko nkabona mwenaha hari ukuntu igitambara cagombye kuduga buke buke, utu dushatsi two ku ruhande, tuno dushatsi bita ngo n'utumarayika, nabona twari twaserutse hanze, twaciye munsi y'igitambara. Rero wa mudame yemerera wa mukobwa ngo nta kibazo, ngo tuzojana. Wa mukobwa nawe, wa mukobwa rero nagiye numva yinamura abwira wa mudame ngo mbega bwa bundi ngo wipfunze igitambara. Nyamudama aramwishura ngo kujana nanje ntibigikunze, ngo kujana nanje ntibigikunze, ngo kuko ngo kuzoja gushengerera Uhoraho, ngo mu by'ukuri
ngiyo ugiyeyo ngo uhasanga ngo abadame ngo basize amaporodwi, ngo uhasanga abadame ngo bifashe neza, ngo utasize porodwi ngo akaba yarakemuje agashatsi yaragakatishije neza, ngo nyamba ngo yarameze imvi, ngo yari umudame ngo afise imvi mu mutwe, ngo usanga yaraziteyemo agakanta, ngo ugasanga ngo agashatsi kameze neza. ngo none wewe ngo igihe cyose ndakubona ngo wamana igitambara ku mutwe, ngo kandi ngo ndabona n'udushatsi twaciye aho munsi ngo turi mwimvi, ngo none ngo urabona ngo nimba koko ngo no kwemerera ko tujana, ngo uremera kuzokura muri ico gitambara ngo kugira ngo basi ngo nzoce ndakujana kuba gukata uwo mushatsi neza bawugucongere neza nk'uku kwanje, ngo hama nibarangiza baguteremo ngo kana ngo agashatsi kamere neza. ngo erega ngo kubera ngaho hantu tuzoba tugiye gushengerera uhoraho ngo tuzohurira y'abadame bifashe neza, ngo kandi benshi muri bo ngo naba intellectuel, nuko kavuze aho gakobwa, ngo naba intellectuel, ngo abadamu usanga ngo by'ukuri ngo nta gitambara kibagera ku mutwe, ngo barisokoza, ngo utateye porodwi ngo arakatisha ngo bakamuterera kana agashatsi kakamera neza, ngo utateye kana ngo hari utundi tuvuta basiga mu agashatsi kakoroha kakamera neza, ugasanga uwo mudame ngo arabereye by'ukuri. ngo rero ngo aho hantu tuzoba twagiye ngo mu by'ukuri ngo ndakwinginze ngo niba ugomba ko tuzojana unyemerere nkujane, bagukata uwo mushatsi ngo bawuringanize neza kugira ngo bazoca gutera porodwi ngo kana, ngo nibarangiza ngo hama ngo tuzobone kujana. ngo ariko ukaba utavyemera, ngo nta muntu yambaye igitambara ku mutwe yongera inyuma, ngo kuko ngo womaramaza ngo maze ngo tumaze kugera hariya. hanyuma mbona wa mudame arahindutse mu maso, wa mudame mbona abwiye uwo mukobwa ngo mbe yamukankamiye cyane. nagiye numva mubwira ngo uvuze ngo iki, ngo wa mukobwa ngo uvuze ngo iki, ngo mbese ngo kuri kurasuzugura bipfunze igitambara ku mutwe, ngo mbe ngugira ngo nubwo mwasenze mbabona ngo mwarambaraye hasi ngo mu by'ukuri abantu bafashijwe, ngo none ugira ngo nubwo mwasenze ngo abantu bagafashwa ngo abandi bakihana, ngo mwibwira ko Imana ngo iri hajya yururutse kureba uburyo musenga, ngo wibwira ko ngo umutima w'Imana wabishimiye mwebwe mwari mwarobetse abandi, mwebwe mwaje mutapfunze ibitambara, ngo muribwira ko umutima w'Imana wabishimiye, ngo nambana gato, ngo haba n'intete, ngo Imana ntiyigeze yishimira kubona imitwe yanyu iri hanze idapfunze igitambara. uyo mudama abwira uwo mukobwa mukankamira cyane, ngo mbega ntimwumvise yuko muri mu minsi y'inyongera, ngo uyu munsi ngo mwabwiwe kwitegura, ngo none ngo uri kuravuga yuko twojana bakansigira akanta mu mutwe, uri kuravuga yuko uwambaye igitambara to kugera inyuma mugiye gushengerera uhoraho, ngo mbega ngo kw'Imana ngo itabikunda ibyo bintu, k'Imana ngo idakunda umuntu ngo avugishwa nayo adateze igitambara, k'Imana idakunda umuntu yinjire mu ikoraniro na rimwe gitirirwa izina ry'Imana ngo adateze igitambara. mwebwe mukaba mwakoranye imbere y'Imana, ngo mbega mwibaza yuko ngo ibyo mwakoze ngo bitazobagaruka ku mitwe, ngo mwibaza yuko ngo igihano mudahagararanye. nyamukobwa nawe ngo yaye ngo umuntu ngo akora ngo ibyo agomba, ngo nimba ngo je ngo napanze ko ntazohora ntega igitambara ngo n'ubushake bwanje, ngo so kuvuga ngo Imana ngo izompa igihano ngo impoye ngo kuko ntateze igitambara. uyo mudamu aramubwira ngo amasengesho yose mwakoreye imbere y'Imana ngaha, Imana ngo yari yururutse kandi mwabonye ko abantu bafashijwe, ngo ariko mwebwe mutateze igitambara n'abariya bose ndi kubona nta numwe Imana yigeze yishimira. ngo igituma itabishimiye, iyo umudame cyangwa umwigeme arengutse mu makoraniro ngo cyanye mu cyumba cy'amasengesho cyanye hariho hose mwinje mu makoraniro adateze igitambara, ngo Imana imubona kumenga uwo muntu yambaye ubusa,
ngo ni nk'uko ngo wobona umuntu yikwiza impuzu zose ugahagarara muri iri teraniro ryose wambaye ubusa. Ngo none ngo uravuga iki? Ngo uravuga ngo uravuga ngo umuntu akora ibyo agomba. Ngo none nimba ngo umuntu akora ibyo agomba ngo ririya jambo ry'Imana ngo ntajya babasomeye. Ngo hari ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igigabane c'11, ikigabane cya 11, ngo ijambo ry'Imana mugenda murisome. Mbona uwo mudame arikabwira abo bakobwa bakankamira, n'abadame bari ngaha muri iryo koraniro barimo batari bafunze ibitambara. Yaciye asemerera rero abwira nabo badame bose, arababwira ngo nubwo mubona mwarize, nubwo mubona mwafashijwe, umutima w'Imana ntiwigeze ubishimira na gato. Hanyuma ndabibutse yuko bene data, umudame, ndabibutse ko umudame ari itorero. Bibiliya itubwira muri mwemwe umudame ko ari itorero. Uyo mudame yakankamiye abo bakobwa, yongera akankamira abo bagore bari muri iryo teraniro. Yababwiye ngo nubwo mwasenze mukarira, nubwo mwaboroze, nubwo abantu bose bafashijwe, nubwo mwiriwe imbere y'Imana, Imana mwayibonye yururutse, mwari imbere y'Imana by'ukuri ikabasukamwe umuriro wo gusenga cyane nk'uko mwabigenjeje. Yababwiye ngo umutima w'Imana ntiwigeze ubishimira mwebwe mudafunze ibitambara. Nta n'umunsi n'umwe Imana yigera ibishimira igihe cyose mwamaze musenga atabitambara muteze ku mutwe. Mwafashwa mutafashwa, nta munsi n'umwe uhoraho Imana yigeze ibishimira. Ngo rero ngo igihe niki mwabwiye ngo kwitegura, igihe niki kugira ngo mwige gutega iki ibitambara. Ngo genda musome, yabwiye abo badame n'abo bakobwa ngo genda musome ijambo ry'Imana ngo riri mu Bikorinto ba mbere, ngo muri ivyo bitabo byanyu mugendana mu ntoke, ngo muri izo Bibiliya zanyu mugendana musome ijambo ry'Imana ryo mu Bikorinto ba mbere igice c'11, ngo musome muhere ku murongo wa mbere musome. Ngo muraza gusanga hari ivyo kwitwikira by'abagore, byo kwitwikira. None rero nshuti bene data, iri jambo rero reka ndaribasomere nanjye ndagisoma, ariko jewe no kubwiza ukuri kuva nkijijwe gitambara ndagifunga, kuko iri jambo si ubwa mbere ndarisomye, nararisomye kandi uhoraho Imana yo mu ijuru hari icyo yabimbwiye ko icyo gihe bituma niga kugira guhora nteze igitambara ku mutwe. Nagira ndababwire ko mu bantu bakunda umushatsi, mu badame bari bazi kwifata neza no gushakisha uburyo bomera neza. Nobabwira ko Jeannette yarimwo muri abo badame, ariko uyu munsi igitambara kiri ku mutwe wanje kuva nakiriye agakiza. Mpora nteze igitambara ku mutwe kuko aya majambo si ubwa mbere ngiye kuyasoma, narayasomye nongera ndayasoma. Uhoraho Imana yo mu ijuru iragaruka irabishingira intahe, iranabimbwira nejo bundi umwami Imana ndahamya neza ko umwami Imana yanganirije iciye mu mukozi wayo, irambwira ati mwana wanje uzogume uteze igitambara umwanya wose. Nuko ubwo rero iri jambo nabonye ryatanzwe n'uyu mudame, reka turisome. Abikorinto ba mbere kigabane c'11, turahera ku murongo wa mbere kugira tuvyumve neza tugeze ku murongo w'16. Umutwe w'ijambo ravuga ngo ivyo kwitwikira kw'abagore mu makoraniro, ivyo kwitwikira kw'abagore mu makoraniro. Munyigane nkuko nanje nigana Kristo. Ndabashima kuko munyibuka muri vyose, mukagumya ivyo nabashikirije nkuko nabibahaye. Ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore
ari umugabo kandi k'umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana, umutwe wiwe utwikiriye aba awuteye isoni. Ariko umugore, umviriza kuri 5, umviriza muhatega amatwi. Abadame n'abakobwa, iyi mburi murayizi kari yanyu. Ariko umugore wese iyo asenga canke avugishwa n'Imana adatwikiriye mu mutwe aba awuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe, bamukerere n'umushatsi. Nambari biteye isoni k'umugore akererwa umushatsi canke kwamobwa, niyitwikire mu mutwe. Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo. Ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo, kuko umugabo atamutse ku mugore, ariko umugore niwe yamutse ku mugabo. Kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore, ariko umugore niwe yaremwe kubw'umugabo. Nico gituma umugore akwiye kwambara umutwe. Nderekana risubiremo umurongo w'10. Nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika. Bene data, abadame n'abakobwa, ndagomba mumvirize iri jambo ngaha. Mugenda mumvirize umurongo wa 5, muwusuremo mu wisomere, mwongera musome umurongo w'10. Nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika. Yesu nashimwe. Nkiraha nyene bene data, murabizi ko abamarayika, iyo uri umukozi w'Imana, iyo uri uwizeye Imana, abamarayika barabagendera ijoro n'umurango, na cyane cyane abavugishwa n'Imana. Abamarayika barabagendera cyane. None ijambo rivuze ngo iki nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu umugore agenda ku mugabo, ariko mu mwami wacu umugore agenda ku mugabo, niko n'umugabo agenda ku mugore. Haleluya. Nk'uko umugore yamutse ku mugabo, niko umugabo avyarwa n'umugore. Ariko byose vyamuka ku Mana. Nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Nimwiyumvire ubwanyu uko biri ku murongo w'13. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Murabajijwe. Bene data, ikibazo kiratubajije bene data, kiratubajije. Kuri uyu murongo w'13 haratubajije ngo haravuze ngo nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Ngo mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Ndakibaha iki kibazo, muze mucishure Imana yanyu musenga. Ariko iki kibazo kizekishure umuntu wese asenga Imana atitwikiriye mu mutwe, ari umudame kandi ari n'umukobwa. Abari mwebwe muzishura iki kibazo. 14 haratubwira ngo akameremere kacu mbega nikabigisha yuko umugabo yotega umushatsi wo mutera isoni, kandi k'umugore iyo ateze umushatsi aba ari ubwiza bwiwe, kuko yahawe umushatsi ngube umwambaro.
umwambaro wo mu mutwe. ariko namba hari umuntu agomba kuvyura ibihari, twebwe ntidufise umugenzo nk'uwo, kandi n'amashengero y'Imana ntawufise. kandi ngo nihagira umuntu agomba kuvyura ibihari bijanye no gutega igitambara kw'abagore, nihagira ugomba kuvyura ibihari, ngo uwo mugenzo ishengero ry'Imana ntiriwufise, kandi ngo twebwe ntituwufise, kandi n'ishengero ry'Imana ntiriwufise. Yesu nahabwa icubahiro bene data. Tube maso bene data, tube maso, kuko imisi turimwo ni igihe cy'inyongera. Tuzeho tumaze, ntituzeho dusigaje. Aya majambo si Janete yayazanye. Mbere umviriza ndabashirira ko n'ikindi cari Satani yaragombye kukinyanganya. Uriya mudame aho yavuga kankamira abagore n'abakobwa bari muri rirya teraniro, ababwira ngo nubwo mwafashijwe, nubwo mwarizwe, igihe cyose musenga umutima w'Imana ntiwigera ubishimira, kuko mubonekana nk'abambaye ubusa imbere y'Imana. Mu gihe mutitwikire, mu gihe mudateze ibitambara. Yanababwiye ngo muri kuriya gushengerera uhoraho, mwari ko murapanga kuzogera ngo gushengerera uhoraho, ariya makoraniro mugiye kuzojamwo, biriya bikorane mugiye kuzojamwo, ngo musabwa kuzoba mwize kwambara ibitambara ku mutwe, mukambara n'impuzu zigera he ngo ku birenge. Mwambara impuzu zigera ku birenge, mwambara n'igitambara, mwikwize, mubone kuzoshengerera uhoraho. niho ibyo muzoshikanira uhoraho azovyakira anezerewe. Yesu nashimwe. Niko babwiwe kwambara impuzu zikwiriye zigera ku birenge, hanyuma ukongera ugatega iki gitambara, kuko ngo bidakwiriye k'umuntu kwabo bakobwa n'abo bagore bazogenda ngo gushengerera uhoraho, kuko nabonye ngo bimirije kuja gushengerera uhoraho ngo batikwica, babujijwe abo bantu. Yesu nashimwe. Banahabwa n'aya majambo sije nayazanye, n'uwo mudame yayavuze yakankama rwose nk'uwagomba kubakubita. Iri jambo mwaryumvise. Abadame benshi ndabakunda cyane, benshi baca bavuga, baca bamanuka ngaha, hamwe bavuze ngo hamwe ku 14 baca baza ngaha ku 14 bakaca baza guharira bahagaze kuri aka karongo ko ku 14 ngo akameremere kacu mbega nikabigisha yuko umugabo ayotega umushatsi wo mutera isoni, kandi k'umugore ku 15 niho bagenda guhagarara, kandi k'umugore iyo ateze umushatsi aba ari ubwiza bwiwe. Aha rero ku 15 ngo kuko yahawe umushatsi ngube umwambaro wo mu mutwe. Aha hantu ugasanga niho bahagaze, bakanagenda guhagarara havuga ngo umushatsi ngo n'ubwiza bw'iki, ngo bw'umugabo. Utwo tuntu bakaduhagararako. Iyo dusoma bene data, tube dusaba mpemu yera dutahuza, duhe gutahura ijambo. Urabe uburyo ijambo ryo ku murongo w'15 ryavuzwe. Raba uburyo ryavuzwe, ntabwo ari ryemeza. Raba uburyo ryavuzwe k'akameremere, akameremere. Kandi muri mu bintu bya mwemu nta by'akameremere tugomba kuzanamo.
mu by'akameremere Bibiliya itubwira ngo mwiyambure akameremere kose, byose tuvyiyambure kugira ngo twiyambure umuntu wa kera twambara umuntu musha. Yesu nahabwa icubahiro bene data. Ngo nihagira umugore atitwikira mu mutwe ngo amukerere umushatsi, urumva bivuze umudamu akwiye kutwikira umushatsi umutwe wiwe, ukawugira neza nyamba ukata, ariko nubwo ukata ukanawusokoza utwikire, shiramo igitambara niko ijambo ry'Imana ryavuze. Iminsi turimo ni ya nyuma, uzi ayo usigaje ntuza ayo umaze ntuza ayo usigaje. Murabona umurongo wa 5, ariko umugore wese yasenga canke yavugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe aba uteye isoni. Cumi nico gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika. Ninde arabonekerwa n'umumarayika ga bene data muri mwebwe? Umuntu yigeze abona umutwe w'umumarayika ngambwira ati nabonye umushatsi w'umumarayika umeze uko. Bene data bakundwa n'Imana, tugira ubwenge nituze dusange twariyandurishije akamanyu k'iki k'umutsima, gutega agatambara ku mutwe ntacyo bitwaye bene data. Badame bagenzi banje, bakobwa bagenzi banje, ntacyo bitwaye, kuko ni kimwe mu kubaha Imana. Nukubaha Imana. Iyo umudamu atazi igitambara ku mutwe uba werekanye ngo ikimenyetso cyo kugirane cyo kugabwa. Mu yandi majambo guca bugufi, ikimenyetso cyo kugabwa guca bugufi, ngo kubw'abamarayika guca bugufi. Imana ntigomba kutubona mu mitwe yacu, kubona imishatsi yacu, kuko Imana ntakirondera mu mishatsi yacu. Imana igomba ko tuyubaha. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi kuva mu vyaha niko kumenya uwera cyane niko kujijuka. Nshuti bene data, kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Tube maso badame bagenzi banje, tube maso, dukora iby'ijambo ritubwiye. Aya majambo muyitondere kandi namwe mugende muyasome. Iyi ni mburi kuba mama n'abigeme. Nimwakina kumbura ijambo twahereko dusoma mwaryumvise, ndabakira mukuri mbakarabi imbere, nkarabi imbere y'umuntu wese yumvise iyi mburi, ari umudamu ari umwigeme, guhera uyu munsi yumvise iyi mburi, akazogenda mu ngoro y'Imana adatwikiriye umutwe wiwe. Ndagukarabiye imbere amaraso yawe ntazombazwe, azobazwe agatwe kawe wewe nyene, azobe ku gatwe kiwawe. Uwogira ubwenge yo kumvira ijambo. Iri jambo ntiriba rije kubusa gusa, rirafise icatumye rimanuka. Nshuti bene data, twubaha Uhoraho Imana, kandi umudame mu by'ukuri mugire kubaha Imana. Mwa badame mwe mutwikire imitwe, mwambare impuzu zibakwiriye, impuzu z'utumini mutekure, impuzu zerekana amavi yanyu mutekure, twiyambure umwambaro wa kera. Kuko bene data, nimba mu by'ukuri, nimba umuntu atarakizwa, asiga inzara, agasiga umunwa, agasiga umushatsi, akambara mini, umushatsi akawusiga amarangi ashaka, nimba uwo muntu Imana Yesu agenda akamukura mw'isi, akamukura hagati y'abapagani, akamuha agakiza, biba bikwiriye yuko umuntu yiyambura uriya mwambaro aba yahora yambaye akiri mw'isi, akiri mu mwijima.
Yesu amaze kuguhamagara akagukura mu muco, dukwiriye gusa na Kristo, dukwiriye gusa na Data, tuba abana b'Imana by'ukuri. Tureke kuba abana b'ibijabija, tureke kuba ibyagwa, tuba abana b'Imana by'ukuri. Tureke kwitirirwa Kristo ngo tumwitirirwe gusa. No, tugomba kuba abana b'Imana bwite, ntitugomba kwitirirwa. Kwitirirwa rero nuko ukuntu ushobora kwigisha ijambo ry'Imana, ariko wewe umuntu yakuraba ugasanga ibikorwa byawe ukora ibya bisi bakora. Nyene no mu myambarire yawe uri umupagana, abantu bakuravye ntacyo wahindutse ko, ntacyo wakijijwe. Uba uri umuntu ugirane witirirwa Kristo kandi utari wa Kristo. Kandi Yesu yavuze ngo abangira ngo mwami mwami, abo si bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Murabe ijambo ry'umudame yabwiye aba bagore n'abakobwa ngo umwanya wose mumaze imbere y'Imana, ngo Imana yari yururutse. Murabona yuko habaye umuriro, abihana bihanye, mwasenze, mwujujwe, mwafashijwe. Ngo ariko nagira mbabwire, mu bafashijwe mwe ntimurimo. Umutima w'Imana ntiwigeze ubishimira na gato. Umuriro w'Imana ubageraho kuko muba muri mu bandi, ariko umutima w'Imana ntubishimiye. Noneho nimba umutima w'Imana utabishimiye, urabona uruwane nshuti mukundwa. Ca bugufi, shire bugufi Imana, tega igitambara, ubaha Imana, ambara impuzu igera ku birenge. Gerageze wambare ijipo idapasuye, gerageze wambare ijipo imanuka, igukwiriye, imanuka ipfuka imirundi yawe. Gerageza wambare impuzu zigukwiriye, zitagira amadirisha mu gatuntu ngo zerekane hagati y'amabere yawe. Bene data, jewe ndi Janete, iri jambo somye sije narizanye, ariko ndi Janete, narinzanye imburi. Ntihagire uwuza kundakarira, oya, ntabwo ari jewe. Ahubwo aho kugira ngo ndakarire, urabe wirimbure, nkuko ijambo ryabivuze, wirimbure amazi si yayandi. Kandi mumenye ko Imana nimba abana b'abantu barakara, Imana yo irarakara kuruta abantu. Iradukunda rero, iba yagombye kudukebura, iba yanagombye kugira ngo uriya munsi w'imperuka utaragera, abana b'Imana twikebuke, abitirirwa izina ryayo by'ukuri, twiyambure ibintu byose bidutandukanya n'umwana wayo, tubyiyambure kugira ngo bitazotubuza kwinjira mu ijuru. Rero nshuti bakundwa, imburi yariyo ndababwira. Kandi bene data, reka ndabibutse akantu kamwe. Ejo bundi muri uwo mwaka ushize, mwaka wa 2023, hamanutse imburi ivuye mu ijuru ivuga iby'abantu bakijijwe, abakijijwe n'abavugishwa n'Imana, bagira n'abasengera abandi. Iyo mburi ndayihabwa ngo ndayizane ndayibashikiriza. Yari imburi ivuga ku bijanye n'abo bantu bakijijwe n'abavugishwa n'Imana, ariko bavuga ko bizeye Yesu, bavuga ko bavugishwa n'Imana, ariko bakaba bakoresha imiti y'iki ya cenyeji. Iyo mburi nkuko nari ndayihawe ngo ndayizane narayitanze. Mwibuke muri ijya mburi harimo mu ijambo ryavuga ngo umwami Yesu azoza mu igihe kigeze cy'uwo muvugishwa n'Imana, nimba azoba ari umuvugishwa n'Imana avuye mu mubiri, akaba yari yarahawe gusengera abantu bagakira, akongera agakoresha imiti ya cenyeji. Ati rero igihe ciwe cyo kuva mu mubiri kigeze, umwami Yesu ngo azoza amwereke kumenga aje kumutora, nawe ubwiwe azogira ivyizigiro ngo aragiye mu ijuru. Ariko ngo ikizoba gitumye umwami Yesu ari waza kumwitorera n'iki?
ngo agomba ko bazogirana urugendo rwa nyuma rwo kuva ku isi no gutandukana burundu, ngo bazotambukana. Uwo muntu ahejeje gukurwa mu mubiri batambukane, atambukane n'umwami Yesu. Ngo Yesu agenda aramubaza ngo nakawe, ngo ko wari waranyizeye, ngo nanje nkaba nari naraguhaye, ngo narakujije impano zanje, ngo nkaba nari naranaguhaye no gusengera abantu bagakira, ndaguha nkaza ngukoresha ibitangaza, ngabo abo wasengera barasubizwa, abo wasabira ibintu barabihabwa, abarwayi urabasengera bagakira. Ngo ko nagukoresha ibyo, izo mpano nari naraziguhaye zakora ibyo bitangaza, ngo ni gute wahindukira ntunyizere 100% ukagenda kwizera imiti ya cenyeje. Ngo Yesu azogenda amubaza, ngo bariko baragenda amubaze ngo azomujana no ku marembo y'ijuru. Ngo bageze ku marembo y'ijuru, umwami Yesu ngo azoca ahindukira abwira uwo muntu, uwo muvugishwa n'Imana, ngo urugendo nagiranye nawe ukiri mu isi rurangiriye ahanyene, ko nari narakujije mu impano zanje, nkaba naragukoresha ibitangaza, ko wampamagara nkakwitaba kugira ngo usengere abantu, kandi abo wasengera bakira, abagwayi barakira, ababa bakeneye ibintu barabironka. Ariko wewe nari narujije mu izo mpano, ko byakunaniye kunyizera 100% ko ndi Imana ishoboye. Ngo urugendo nagiranye, ngo ngiranye nawe rwa nyuma, ngo nuru urugendo nagiranye nawe ubwo mu isi ngo rurangiriye ahanyene. Ngo nce mvuga ngo ndakwikebanuye. Yesu ngo azoca atambukira mu ijuru, uwo muntu nawe ngo azokomeza agenda iyo Yesu azoba yamwe yerekeje ukuboko, ngo ndakwikebanuye, ngo genda kuwo wakoreye. Bene data, nari ngombye kubazanira ako kantu mukumva yuko dukwiriye kuba maso. Bene data, abera b'Imana, badame bagenzi banje, abakobwa, ni mube maso bakundwa, mube maso. Imana iradukunda cyane, igomba ko twikebuka. Sawa rero, umwami Imana abahezagire, kandi mwe muyera abashoboze, abatahuze, ego cyane, kandi iyi mburi igire hibakura naho ibageze. Ndagushimiye data mwiza, ndagushimiye muvyeyi wacu, ndagushimiye data buja w'imbabazi. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana udukunda, uri Imana uzokwamaho ibihe bidashira. Mana nuhabwe icyubahiro, Mana nushigwe hejuru, Mana nugirwe mukuru, uri Imana nkuru. Ndagushimiye data ko egome iyi mburi ndayishikirije abari bayigenewe kuyakira. Ndakwinginze rero ngo muhemu wawe yera aherekeze iri jambo, afashe imitima y'abumviye imburi. Mwami Imana yacu ubukoze, ndagushimira ko udukunda, ndagushimira ko utagomba ko hari n'umwe arimbuka, ndagushimira ko ugumutugarura papa, ndagushimira muri vyose. Urakoze nuhabwe icubahiro, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen, 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 amen.